Nongeye kubaramutsa abakunzi b'imbonesha kure agaseke uyu munsi mu kiganiro cacu bategabira uca kenge turi kumwe n'umutumire w'iteka Patiri Adriano Ntabona akaba agiye kutuyagira ivyerekeye imico n'imigenzo by'abarundi nico byofasha ugwaruka kugira baba abantu bakarorero b'ubuntu nk'abatazi Patiri Adriano Ntabona mbega Adriano ninde jewe nitwa Patiri Adriano Ntabona ndi umupatiri ngongera ngabo umwigisha muri kaminuza ngongera ngabo umutohozi kubiraba imico y'abasokuru ngongera kandi nkaba ndi umushinga ntahe yatiwe nabafashije rwose kugira ngo nagure urwego rw'abashinga ntahe ivyo nivyo mvuze. Mbega Patiri nk'iyo bavuze imico n'imigenzo by'igihugu twokumva iki? Icyo mwokumva imbere y'ibindi byose nuko igihugu gishobora kubaho iyo gifise imigenzo ituma abantu babana neza. Umuntu wese akamazi ikizira n'ikirekuwe, akamazi iciza n'ikibi, agaca yihata kugira ngo abane neza n'abandi. Imico y'igihugu rero imbere y'ibindi byose nivyo, kandi igihugu nikigirwa n'abapolisi bama baraba abantu ku munota kugira ngo barabe ko atamakosa bakora, nabo barakenewe. Mugabo nuko umuntu wese yibera umupolisi wenyene akaba afise mu bwenge bwiwe ibimubuza ikibi n'ibimutuma akora iciza, ibyo nibyo rero bita imico. Igihugu cyose kirafise imico kama yamye ituma gishobora kubaho, kuko itahabaye namba abantu baca bacika udukoko bakaryana bikabananira kubana. Urakoze cyane. Mbega nta sano ryo riri hagati y'imico n'ubuntu? Emwe si isano gusa, imico myiza mu gihugu nibwo buntu. Umuntu ayikurikije niwe bita umuntu gusa, nayo utayikurikije namba baca bamwita agakoko, bagaca bamwita gito. Mu Kirundi gito ni ukuvuga umuntu utoshobora kwizigira namba, ataco wizeye kuri we na kimwe. Bumva gito si n'umuntu mbere, ni giti canke igikoko gito. Ya umuntu bari kuvuga muto. Umuntu rero bise gito baba bahevye. Nico gituma rero nejo bundi tubuze imico myiza mu gihugu, tubuze ubuntu, kuko umuntu yitwa umuntu iyo akwije bene iyo mico. Ahandi ho iryo zina abaritaye baca bamwita igitabundu, bagaca bamwita ikigwarudubi, bagaca bamwita akaburaburyo, umuntu atagira ico wokwizera kuri we. Muratubwiye ko imico myiza ari bwo buntu. Mbega nk'iyo bavuze ko imico n'imigenzo by'abarundi biriko biratituka byerekanwa n'iki? Byerekanwa cyane cyane imbere y'ibindi byose n'ukwirekura. Hariho abantu benshi batazi namba ubuntu icyo ari cyo, bagaca bigenza nk'udukoko, bakiba, bakica, bagatukana, bagasambana, bakirirwa baranywa inzoga, bagacika imborerwa. Bene abo rero berekana neza ko imico mu gihugu yatitutse, kandi iyo bikomeye rwose abantu bica bibananira kubana, hakaba rero amatati menshi y'ubusa, bakaba bamera nk'udukoko duhuriye mu ishamba. Ibyo rero bibaye gutyo ibintu biba biyangaye. Nicyo gituma rero twogerageza kugira ngo ntibishike ngaho. Hari aho ubona ko biriko biratituka, dufashanye tugarura impene itararenga umutumba,
ahandi ho mu kuyigarura uca wabira nkayo. yego mbega none nta ngaruka mbi bitera bigatuma iryo tituka rituma abantu batakaza ubuntu? Ingaruka mbi ya mbere ni ukugwiza abanyakabi, ukagwiza abantu bicana, abantu bamaburewe, hari aho baca baja mbere ushima mu biyayuramutwe n'ubwenge bukagenda. Iyo rero abantu bagezaho bikagwira bica byica byinshi rwose nka je nta kimbabaza i Bujumbura nko kubona ko urwaruka umengo rukurira kuja mu kabare. Umuntu wese ashatse gukura akerekana ko agiye mu kabare, umwana ashaka kwereka ababyeyi ko yakuze agaca agenda mu kabare, ukamengo niryo kuriro, ukamengo niryo hangiro ry'urwaruka, ari umengo niyo maherezo y'ubuzima. Ibyo birambabaza cyane. Jewe simbujije abantu gusoma utuyoga bakayaga, ni byiza, mugabo ntibibe ihangiro, ntibibe ishaka, ntibibe ibintu abantu bahamira ngo nibwo buntu. Oya, ubuntu burahandi. Nimba imico n'imigenzo hari ico ifasha kugira abantu bagira ubuntu, iyo mico twoyibungabunga gute cyane cyane kugwaruka? Ingene twoyibungabunga, ubwa mbere imbere y'ibindi byose nuko abakuze ababoneye izuba abandi bo baganiriza. Turamaze kubona neza ko urwaruka kenshi rwononekara harya ruhunga ababyeyi. Yego, umubyeyi yarigeze kubona umuhungu wiwe amugoye, ati mwana wanje w'ikikwishe nukumbunga, nyegera tuyage dushikira ijambo ryoshobora kuguteza imbere. Nicyo gituma rero ubwa mbere imbere y'ibindi byose nuko abakuzi basumba abandi boyaga n'abakiri bato, bakayaga neza, bakaronka umwanya ukwiye wo kuyaga ubuzima, bakabarera mu kiyago. Kuko kurera gutanga amategeko gusa ntibikwiye, ni ukurera uyagisha uwo wifuza kurera. Ubwa kabiri hagaca haboneka rero akarorero keza. Akarorero keza k'ababaruta niko gahambaye gusumba ibindi byose. Hanyuma icya gatatu naco nuko urwaruka rwonyene rwotangura kwikebuka. Aha turarwaje urwaruka, nta kubika iruhande, imbere y'ibindi bakiga neza kugira ngo bace ubwenge by'ukuri. Ntagire uronka igipapuro c'umutsindo atacazi, kwakwiba mu bibazo bigafutwa, kuko wibye mu bibazo uca wunguruzwa utari ubikwiye, ugaca uyoberwa rwose gusumba, n'ubwenge bukadegera, ugaca uheba amashuri. Nicyo gituma rero ari ukwiga rwose kugira ngo urwaruka ruce ubwenge by'ukuri. Twebwe abarundi tugiye mu makungu tugashobora kugira akamaro, batanze ikibazo tukakimenya neza kuko twize. Icyo nicyo gikuru. Ubwa kabiri naho kwigenza neza, urwaruka rukamana ishaka ryo kurondera abagenzi beza. Umugenzi mubi angana n'umurozi. Kera bavuga umuhanuzi mubi gusa, je nongeye ko umugenzi mubi angana n'umurozi, ntihagire ujana n'umuroga. Mwatubwiye ingene twabungabunga imico n'imigenzo cyane cyane twebwe kugwaruka, mbega aho kugwa iki ku mpande zose, cyane cyane ku bahumure, kugira ngo bafashe ugwaruka kugira ruzoba abantu b'ubuntu biciye ku mico n'imigenzo y'abasokuru? Icya mbere nuko ahantu hose baba, hose aho abantu baba, mu ducimbiri, mu makartier, ku mitumba,
hakaba amanama menshi yo kwigishanya kuba abantu bakarondera umwanya ukwiye wo kwigishanya ubuntu kandi twebwe abashinga ndahe ibyo twabifashamo yego kugira ngo abantu bashobore kuganira neza bya bindi biraba ubuntu namaze kuvuga ko inzira nziza yo kugira ngo abantu baronke ubuntu ari ukuganira gufashanya ubwa kabiri hagaca haboneka ibyokorwa abantu bakwiyumvira kugira ngo bagwize ubuntu hari ibintu byiza abantu ariko baragira nk'aya mashyirahamwe yo kwiteza imbere mu mitumba kugira ngo abantu barimire hamwe bafashanye kurima birya n'ibya mbere no kubyunguruza rwose hanyuma rero ubwa gatatu naho nagira mvuge jendi patiri ko hariho nuko abasenga imana twabifashamo rwose umuntu akaja gusenga arondera ubuntu ntaje gusenga arondera ibintu gusa imana imuha kuko birababaje rwose urabona ko hari abasenga barondera iby'imana ibaha akagenda ashaka kwisuzuma akagenda ashaka guhinduka akagenda ashaka guhuza ubwenge n'ubweranda aho rero bibaye gutyo ndakabuza two kunguka ubuntu kandi byogwira yego murakoze cyane mu kurangiza mbega bavuze indero yo kuziko twakumva iki indero yo kuziko rero ni ikintu gihambaye abasoko baraturaza ikintu twataye kandi twarahombye nuko kera umuvyeyi yarabaza umwana iyo wiriwesha ari nk'umuhungu ari umukobwa ati wiriwe mwana kuko umukobwa ntibamwita sha bamwita umuhungu gusa kuko iryo jambo sha rivuye muri shahu rivuye mu gushahura urumva rero ni iby'abahungu si iby'abakobwa ni akajambo ko gutebura bakatebura abahungu gusa mbere ushima n'abanyumviriza bace baheba kuza baritasha abakobwa hanyuma rero se akamubaza cyangwa ababyeyi bakamubaza bati wiriwe akaca aganira agahejeje kuganira bagaca bakura icigwa bamuha bamubwira ibyabaye bamucira umugani bamuha impanuro mu buryo busanzwe bagaca bamuhanura bagaca bagira bati genda sha uzi wihate ntuzusubire iyo bashatse kumugororera ibyo yagoramitse iyo shuri rero yo kuziko yari ihambaye cyane cyane niho byose byigirwa kuko nta n'amashuri kera yariho ishuri yariyo bagaheza umwana agakura yabangutse rwose muri iyo shuri kandi ababyeyi bakitwararika rwose guhimbaza ubuzima no kugira imigirwa icyo bita imanza ubu kera rero abantu mu rugo barakunda cyane guhimbaza ubuzima n'umwana ameze amenyo gusa baramugirira umunsi mukuru bagaca bateka neza abana bakarya neza bagaca batambira ababyeyi batambira imana kubera ko umwana yameze amenyo gusa bagira ngo umwana yabyaye niko bavuga muhira rero yari ishuri hambaye rwose kandi niyo yatumye abarundi baba abantu genda byemeze rwose ko iyo shuri nicyo ikeneye kugaruka abantu bagera imuhira abatunze televiziyo bagaca bayiraba abatayifise nabo bakumviriza iradiyo hanyuma bagaca baryama atanuyaze n'uwundi ni bibi nta gusubirirwa
n'ibyo bimenyesha makuru by'amaradiyo n'amateleviziyo n'ibindi bigasubirizwa n'ijambo ry'umubyeyi muhira. Aho rero no kwihata rwose kugira ngo mu ngo ikiyago cy'ababyeyi n'abana n'inyigisho no kubacira umugani byogaruka kandi bikitwaririkwa rwose, umuntu agataha kare kugira ngo ayage n'ababyeyi kugira ngo ari umubyeyi ayage n'abana aho yogorobeje mu kabare iminsi n'iyindi. Nuko je no bivuga kandi yego cyane umwana acakura azi icyo abwirizwa gukora n'icyo abwirizwa kureka. Mbega nakahe kabirya Patiri Adriano ntabona yizi ko wenyine atabandi bakamuziko? Ako niyizi ko abandi batanzi ko jewe n'ukuri hari ikintu ngendera ko gihambaye cyane. Murabona harya kwa butatu bweranda, yego aha ni kwa butatu bweranda, ni ukuvuga Imana ni umubyeyi, yego Imana data, Imana ni umuvukanyi, Imana mwana Yezu Kristo, yego Imana ni umugenzi mutima mweranda. Rero ndazi ko Imana iri muri jewe muri ubwo buryo butatu bw'ubuvyeyi n'ubuvukanyi n'ubugenzi. Naje ngaca ngerageza kubera abandi umuvyeyi iyo ndabaruta, kubabera umuvukanyi iyo dushaka kungana, no kubabera umugenzi nkabafasha kurondera inzira z'ubuzima nka mutima mweranda. Ibyo rero jewe birantunze rwose kandi ibyo nshaka gusaza nkaza n'ubuntu nshaka kubushira muri iyo nzira biranankundira gushika ubu. Ndashimira Imana. Yego Nuko urakoze rero. Ikiganiro Batagabire uca kenge kigarukiye ngaha, murakoze.